Hit Stars News. Hit Stars News ni kipindi cha habari zinazotrend kwa mastaa wote. Hit Stars News ni kipindi cha habari zinazotrend kwa mastaa wote. DFTV. Na hii ilikuwa ni kwa niaba ya bosi wetu kuweza kumfanyia surprise kama hii, kwa kuweza kusupport na kuweza kuonesha upendo wetu kwake. So huu ni muda sawa wa kutimiza yale malengo ya leo yaliyotufanya leo tukutane hapa, lakini hii ya surprise ilikuwa ni kwa niaba yetu tu binafsi. So karibuni sote kule chini guys, kama mtu jani wote mnakaribishwa. One word. I present the
One word. I prison the
Call Me The Bodyguard Krista nkuko mubibona nko mwage mubibona ku bonesha kure canke kuri TV yacu Buja TV turi kumwe n'umwe boss wacu reka ndeke kuvuga ngo n'umwe kuko niwe boss wacu umutama twemera kandi twubaha kuri uyu munsi rero tugiye tumuganize nti twashimye kugenda tugize ico tumubaza kubera ndibaza ko mwage mubikurikirana ibyo twateguye muraja muri commentaire mutubwire uko namwe mwabyakire nimba byari sawa canke bitari sawa muratubwira ntaco gusa ntago twagenda tutamaje boss wacu kuno yabyakiriye ntago turi bukwakira ahubwo turamutse yambu mwese uyu munsi naguye mu mutego nari niteguriye ko rero najorewe bansutse ko amazi nakundi ndavyakiriye tu nta bundi buhinga kandi oya ndanezerewe naje kunezerwa ku mwanya wa nyuma ariko bigitangura je narinzi nibindi ariko ndabona baza kari ibintu bimeze gute abantu baraje nyene dufuturo hamwe birangira bibaye ibyo gusukana kwa amazi ndavuga ati ibya bintu ni serie da surprise wakire gutega boss so ni bon ahubwo big up kuri Titi Love na team yose ya Buja Hit TV ndetse nabonye na DFTV bose bari ngaha umva bari babizi bose mwese mwari mubizi je nije ntarinzi na kimwe antuka kabisa umuntu yanshoboye kuko akenshi bihora bigora je kunta mu mutego ngo bireyisise uwabikoze vraiment yashimanira mubona pe boss ikintu je nimviriye nuko udashobora kuba ntutora telefone ya Titi kubera hariho groupe twari dufise twako turabivugiramo twamye tubaza ko ushaka wabibonye duhumuco canke warubizi nuko bigirishije ntavyo narinzi antuka ntavyo narinzi kabisa a vrai dire ntavyo narinzi gusa je umunsi niriwe mu bintu by'iwanje by'akazi nigeze guca ngaha mbona bubatse je nainzi ni iftari guhamagara abayisilamu baze dusangirira hamwe iftari mugabo nje mbona bubatse ibintu bimeze nka mariage ndavuga ati this thing is serious ndabandanya muri gahunda ziwanje ahubwo rero wewe niyo mbafise gahunda yo kwirigwa ngaha sinzi uko yari kubigenza ariko kwa kona nimfise gahunda zanje nyene z'amasirculation y'ubuzima y'ivya buri munsi nigiriye ntashe mbona bubatse kabisa n'intebe ndavuga ariko sinigeze nigonga yuko today is my birthday ndakauka nyene ndakora ibintu nyene vyanye nzi tunatoka ku futuru mu nyuma ndambona haje ivy'amazi but this thing is serious so navyakiriye uko ariko ni byari cool ndi kumwe na mama wanje nawe namubonye ngaha nabashikanje ariko ni top kabisa vyarangiye nezerewe tu boss igihe washika ngaha ugishikuje ku futuru hariho abantu benshi wagiye ubona abaririmbyi kazi turavuga bashane hariho n'abanyamakuru wagiye usanga ngaha mbega nta kantu ntibyaguteye kwimvira impamvu bari ngaha gato nta kintu kimwe jewe nigeze niyumvira 100% nta sinzi je musanzwe sinarinzi ko ibintu bya surprise bibaho ariko ubu ndavyemeye umuntu mutubona ni Reisire miye arabizi kabisa yashatse kutubwira ko aribwo bwa mbere mu mateka yawe kuva wavuka aribwo bwa mbere wageze kenshi ndabafata hakiri kare urumva ariko ibi sinzi kabisa sinzi utuntu yansize kabisa ntavyo nigeze menya turamurondera ukuri mvugishije ukuri nta kintu kimwe nigeze menya ahubwo n'umuhinga ko je ibintu bya surprise yongiye hano ngo bagire surprise umuntu simpora ndavyemera mara nibaza ko ari ama trick ariko this time ibi ni 100% je nije mpora nzi yuko iyo nshize abantu mu mutego wa surprise bireyisisa yabaravye surprise ya Buja Hit tubimura barabonye so jewe nije nzi ko mpora nshobora abantu mu kubatega ariko uyu munsi muranshoboye kabisa nk'ubu iyo muza kwambara nk'imipira nk'amatriko ya Buja Hit canke ibi nari kubafata nari kumenya ko hari something is going on ariko mwamfashe kabisa kandi mwabigize bien boss ntitwakurambira reka kandi je sinogenda nakubajije kuvyerekeye filme yawe nk'abantu bashaka batari baherutse no kukubona kuri kamera reka tukubaze ngo ijya filme Nobela twaherutse mu ironshinga igeze Nobela iri kwanza ku isoko ariko dele yayo y'isoko ryaheze turindira amafungo aheze tugira imana batwugururire ibibanza by'ibirori bien hanyuma tusubire tugire rero lancement yindi y'abantu kuyibona for free kuri YouTube bisanzwe just indwi nke y'icanye disigaye kugira tuyishire ku mugaragara abantu bose bayibone for free nkuko bisanzwe bose reka tubwire ngo enjoy your day kanisangire Titi
Abuja. Ni sawa. Umeze neza. Nanjye meze neza. Niriwe ndateka ndarushe iyashu yataye. Titi, ko tuje kuvugana bose. Ngibi ibintu ubarabyimviye gute? Nta nibyo yarazi n'ubwa mbere bibaye. Wabyimviye gute ibintu? Bon, nariyumvira ikintu nomukorera aryoherwe comme surprise candaraba. Ndiyumvira ninabigira le 5 kubera ko we anniversaire yiwe n'ubundi nejo le 5. Ndiyumvira ati nkabigire ejo le 5 azoca bibona. Candavuga ati reka ntegure ndamubwire ko ari iftar fise abagenzi banje inshuti n'abagenzi baze dusangira iftar hanyuma ce profita tuce tugira na surprise. Kandi nari ndabizi ko atavyo yigeze amenya kuko namubona n'ukuntu twaganira ntavyo yarazi. Gusa gishika hari ukuntu yashaka kuguma ashaka kuza kuraba turi ko turinstall ibintu n'ibiki ivyo vya birthday byadukoroze nyine gatoyi ngo mambwira abantu barabukuntu bamwinjiza indani ndabukuntu abantu bamwinjiza indani babo biranga mu nyuma byakunze rero surprise yabaye raisi urumva Imana ishimwe ko Titi ibintu ko biteguye niko byagenze. Uko biteguye wewe niko byagenze. bam ko atabimenye ibyo byonyine birakwiye hama ibisigaye ntihashobora kubura utuntu duto ducamo umugabo n'ivyi byabaye neza tu Niki kintu ubwira umugabo wawe kuri no umutware wawe kuri no munsi. nawe urarengeje asanzwe abizi ko ndamukunda kubera yaba ntamukunda tuba tumaranye 10 ans urabizi ko tumaranye 10 ans tumaranye imyaka 10 bakunzi ba Bread TV je n'umugabo wanje tumaranye imyaka 10 rero bakunzi ba DS TV je n'umugabo wanje tumaranye 10 ans urumva rero arabizi ko ndamukunda ndamwubaha papa abana banje nta bindi bon ntibyoroshe mbwa kandi ntibigoye cyane bivana na wewe n'ukuntu ushaka gutwara ibintu bya kuntu bimeze umugabo je naratomboye ntabwo kuko yameze nk'abandi basani usanzwe umenyereye ni umutipa tuje yitahuye azica ashaka ntabwo ashushe ngo antere stress zirezire oya niyo mpamvu nuvuga yuko bitangoye cyane même si yatabura utunenge duto mugabo vraiment ndabishima twaragendana cyane rwose nta hantu na hamwe yansiga nanje nta hantu hamwe naje tutari kumwe n'ubu turabisazanye bisigura ko ata muntu n'umwe yashobora kubyubahuka kuko yabona ukuntu turi close Dushimire Titi wakoze cyane. urakoze nawe Bakunzi ba Bujayi TV na DFTV reka tubashimire twashaka kumva mbega komande zombi bimeze gute nibaze ko mwaryohewe na surprise twakoreye boss wacu nahagaruka tuzosubira. DFTV. Tunda Juhudi.